Baramutse n'abahani ikaze mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza makuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya rino. Tubazaniye amakuru avugwa cane, amakuru avugwa muri politike biba vyagiye biragarukwa ko mu binyamakuru, ibigarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru tuba twatoje mu masoko yacu atandukanye n'ibindi vyinshi cane biba bigenda biravugwa, turavyigeranya mukabikurikira mu buryo bw'idonido. Tubazaniye amakuru adasanzwe. Hari inkuru twabahaye ivugwa kuri Hussein Rajabu n'ukuntu agiye gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Uko gutahuka kwa Hussein Rajabu kukaba kuje gukurikira itahukanwa ry'ibisigarira vy'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi, Majoro Pierre Buyoya. Petero Buyoya ndakwibutse ko ari we yafashije umugambwe CNDD-FDD gushika ku butegetsi, kubera ko Petero Buyoya ari we yemeye ibiganiro na CNDD-FDD, kuko CNDD-FDD itigeze ifata n'umutumba mu gihe yari kiragwana, ahubwo habayeho ibiganiro, kuko ngo iyo baza kureka CNDD-FDD ikaguma mu ishamba itari gushobora gufata igihugu ngo igitware nk'uko vyagenze mu Rwanda, aho umuhari w'abaruberi w'ico gihe FPR wariko uragwana wafashe igihugu ukakirongora uvanyeho ubutegetsi. Kuri CNDD-FDD ho ngo siko vyagenze, ariko nanone hari imigenderanire idasanzwe ya CNDD-FDD ndetse n'igihugu kibanye c'u Rwanda, aho wararongoye umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajabu yagiraniye ibiganiro bidasanzwe n'igihugu c'u Rwanda birimwo amabanga adasanzwe, nayo tuza kugenda turagarukako. Mu ngingo nkuru rero zano makuru turaza gushimikira cane ku migenderanire ya CNDD-FDD ndetse n'igihugu kibanye c'u Rwanda, mu gihe uwo mugambwe wari urongowe na Hussein Rajabu, ndetse n'ibiriko birashikira igihugu c'u Burundi muri kino gihe, imvo nyamukuru yo biriko iratuma ibintu biyangana mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kandi ku mubano wari uri hagati ya CNDD-FDD ndetse n'ibiganiro vyabaye hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'abariko baragwana. Ico gihe wari urongoye igihugu yari Petero Buyoya, ibisigarira vyiwe vyanatahukanywe mu Burundi, aho bamwe babifata nk'ikimenyetso kidasanzwe ndetse cerekana ko Perezida Ndayishimiye nubwo hari vyamunaniye ariko hari ivyo ashoboye. Ivyo rero bikaba birimwo nk'uko ashobora kwikubita agashi agahuza abana b'abarundi kandi agakorera mu muco ibintu bikagenda neza. Ibisigarira vya Perezida Buyoya vyatahukanywe mu Burundi hari nyuma gato y'isaha 9 z'umurango, aho indege ya Ethiopia Airlines yarireruye ibisigarira vya Perezida Pierre Buyoya yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Perezida Buyoya yitavye Imana kuwa 17 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2020 i Paris mu gihugu c'u Bufaransa, aho yari agiye kwivuza. Mu nyuma acashingurwa i Bamako mu gihugu ca Mali, igihugu yakoreramwo nk'userukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Bikaba bitegekanijwe ko Perezida Buyoya azoca asubira gushingurwa ejo aho bukera iwe rero muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. N'itangazo waraye ushize ahabona, umuryango wa Perezida Buyoya ukaba warashimye Perezida Ndayishimiye we yemeye ko ugushaka kwa nyuma kwa Perezida Buyoya kubahirizwa. Perezida Buyoya akaba yari yagiye avuze ko yipfuza kuzoshingurwa mu Burundi. Umuryango wamenyesheje ko ibijanye no gushingura Perezida Buyoya bizobera mu baryango biwe gusa, stricte intimité familiale. Uwo muryango ukaba wamenyesheje ko umugirwa wo kuganduka uzocukogwa kuwa 20 z'ukwezi kwa 7 2024. Perezida Buyoya akaba ari umwe mu bantu batwaye Burundi bapfiriye mu mahanga, Mwambutsa wa kane, Bangiricenge, Perezida Micombero, Perezida Ntaryamira, Perezida Bagaza na Perezida Buyoya. Abo nibo ba Perezida b'u Burundi bapfiriye mu mahanga. Uwutaratahanwa asigaye akaba ari umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge wenyene. Nawe rero bikaba vyitezwe ko ivyiwe bizoja ahabona. Ariko tugaruke gato kuri biriko biraba mu gihugu ndetse
naho vyoba bihuriye na Hussein Rajab nk'uko natanguye ndabibabwira, ndetse n'imigenderanire ya CNDD-FDD na Petero Buyoya naho vyoba bihuriye n'igihugu c'u Rwanda. Hari inkuru twabahaye kare ivuga kuri Hussein Rajab, aho bavuga ko nyamwanga kumva ntiyanze kubona, ni umugani w'ikinyarwanda. Iyi foto ifise insiguro zikomeye twisunze ibihe abarundi barimwo uwu munsi. Aha hari mu mwaka w'ibihumbi 2006 mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajab yari yagiye mu Rwanda gushigikira mugenzi we umukuru w'igihugu, umukuru w'umugambwe FPR Paul Kagame mu rugamba yarimwo rwo kwigobotora mu vyara vy'Ubufaransa, nk'uko biriko biraba uwu munsi hirya no hino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, aho Ubufaransa bwagirizwa kuryanisha abanyagihugu b'ivyo bihugu kugira bushikira inyungu zabwo, diviser pour régner. Kubwo amasoko y'abantu abona hafi ntivyumvikana, kubwo amaso y'abantu abona hafi ntivyumvikana ukuntu igihugu gito kandi kiri mu nzira y'amajambere nk'u Rwanda cari kwihanga igihugu c'Ubufaransa kizwi nka kimwe mu bihugu vy'ibihangange kw'isi. Ariko ku bari bafise imbono ya kure bari bazi ko agahungu k'imbaga nto nka Dawidi gashobora gutsinda hasi ingagari y'umugabo Goliyati. Tube turaretse ivya Dawidi na Goliyati, ku bwa Hussein Rajab kuja gushigikira umugambwe FPR ku izina rya CNDD-FDD kwari kuja kwemera ubwanwa, bwari kuja kwemera ubwanwa wari yaramoye rwabo. Mu nkuru ziherutse tukaba twarababwiye ko mu bihe vy'urugamba rwa CNDD-FDD Major Petero Buyoya abonye ntagoheka ku rugamba za FDD zimubajije agatuguta, yagiye rero gusaba Ubufaransa mugenzi we Paul Kagame Kamututsi mwene wabo, abanje kumwibutsa amagorwa abatutsi bo mu Rwanda babonye mu mwaka 1994 mw'ihonyabwoko ryabakorewe, amusaba kumufasha kugira abatutsi bo mu Burundi nabo ntibahonywe n'akarwi k'abicanyi b'abahutu. Nk'useserejwe n'ivyabaye kubiwe, Paul Kagame yabwiwe rimwe yumva kabiri, niko gutangura rero kugaba ibitero ku ntagoheka aciye mu ishamba rya Nyungwe rifatanye n'ikibira c'u Burundi. Uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwaguye mu gahundwe bubona hari ikindi gihugu kije kwivanga mu njyane z'abarundi. Amakuru avuga ko Hussein Rajab yaciye afata urugendo aja mu gihugu ca Afrika y'Epfo gusaba umuhumure Nelson Mandela ko yofashanya n'izindi ndongozi za Afrika nizo mu yandi mahanga gusabira umuhari FDD kwemererwa nk'uharanira demokarasi, bareke kuwufata nk'umuhari w'iterabwoba. Umuhumure Mandela akaba yarabishitse ko vuba na bwango inshuti za Rajab z'abategetsi bo muri Afrika barakoze ibishoboka vyose araja kubonana na Paul Kagame. Mu ntahe yiwe Rajab yavuze ko yabajije Kagame ati ni gute umugwanyi yubahuka kurasa abagwanyi bagenzi we, avuga ko yashatse kubaza Kagame ukuntu yaciye mu buzima bw'umugwanyi ariko agwanira agateka kiwe akaba yubahutse kurasa abandi bagwanyi nabo bariko baraharanira iteka ryabo, ahenzwe n'umunyamacakubiri nka Buyoya. Ico gihe Rajab avuga ko yabonye amosozi yiretse mu maso ya Kagame kubwo agahinda ku rugamba. Avuga ko Kagame yaciye asohora abajejwe protokole bose asigarana na Rajab gusa, baratangura kuyaga ico yofasha FDD. Aha niho Kagame yumviye ibigambo, aha niho yumviye Kagame yumviye imigabo n'imigambi vya CNDD-FDD izokora igeze ku butegetsi, arabona ko Uburundi bugiye kuzoba edeni y'ukuri.
kuva ico gihe u Rwanda n'umugambwe FPR inkotanyi baciye bafata mu mugongo urugamba rwa FDD gushika ishitse mu gihugu, abatutsi bo mu Rwanda gushigikira abahutu bo mu Burundi bahanganye n'intwaro yiyitirira ubwoko bw'abatutsi, cari cizere ko umugera w'amacakubiri uri kuraranduranwa n'imizi mu bihugu vyompi, muri ivyo bihugu bibiri no kuvuga u Rwanda n'u Burundi. Nk'umugabo yubaha ijambo ryiwe, Hussein Rajab ntiyari gutererana u Rwanda n'umugambwe FPR inkotanyi kandi nabo batamutereranye mu bihe vyari bigoye. Niho bamwe mu barundi b'amacakubiri biyita ko ari abatutsi b'imena batyoza Rajab ko yita mu bitamuraba mu kuja gushigikira u Rwanda mu cuka kibi rwari rufitaniye n'Ubufaransa. Abo banyamacakubiri b'abatutsi bari bashigikiye Ubufaransa kuko kuva kera aribwo bwamye bubakingira mu mabi bagiye barakorera abarundi, bikanka ko bakurikiranwa mu butungane haba ubwo mu Burundi canke mpuzamakungu. Abo banyamacakubiri nyene bakabona bisomera bakabikora bisomera agacupa mu bubare, ndetse ko hako igihugu corongorwa n'umuswahili copfuma gitembagara. Bamwe bati iyo aba umuhutu ariko ntabe umuswahili. Abo nyene nibo bavuze bati iyo Ndadaye aba umunyabururi ntiyari gupfa. Uretse umugera w'amacakubiri y'ubwoko weruye mu Barundi, harimwo amacakubiri y'amadini agisibije gose kugeza aho hari abarundi bumva ko igihugu copfuma gitabagara hako gitezwa imbere n'umuyisilamu. Nubwo bari bazi ko Rajab yonagura Burundi, baremeye bafashanya na Nkurunziza kugira batuze umuswahili Uburundi bupfume butabagare. Bukeye wa Nkurunziza ahindukira guhonya ya miryango y'abo batutsi, atanisoni abo batutsi nyene batutse u Rwanda na Kagame ko bihanze Ubufaransa ngo barubahutse ngo baja gusaba ubuhungiro. Umwe batyoza ariko Kagame nk'umushinga ntahe w'iteka n'ijambo ararenza ko arabakira. Niho Rajab yabakora mu itama ati nahora numva ko abatutsi ari incabwenge, ubwo bwenge nibwaba ari ubwo ntaco mundyanye. Amakuru dufise avuga ko ubwo bwoba bw'ayo macakubiri bwababaje amakuru dufise avuga ko ubwo bw'ayo macakubiri bwababaje cyane abategetsi ba Tanzania n'umugambwe uri ku butegetsi CCM, kuko bafata Hussein Rajab nk'umwana wabo biciye kuri nyina amuvyara yoba yarafise amamuko muri Tanzania. Igihe yari mu ibohero rya Mpimba, hari intumwa z'umugambwe CCM zagendeye Rajab zimuzaniye ubutumwa bw'abategetsi b'ico gihugu. Harageze aho bamusaba ko yoreka abarundi bagatembana n'igihugu cabo akaja muri Tanzania kubafasha guteza imbere ico gihugu, kuko abarundi ari imburabugirire. Bikaba bivuga ko Rajab yabarahiye ko adashobora guheba Burundi, bwamwibarutse kubwo gutinya akarwi gato k'abanyamacakubiri. Ababwira ko yizeye neza ko abarundi benshi bipfuza neza y'igihugu, ahubwo babura uwubaje imbere. Ayo makuru nyene avuga ko igihe Nkurunziza apfungiye Rajab, Tanzania yashatse kugara imbibe z'igihugu ihana n'u Burundi kugira abarundi twicwe na kigoye kubwo ubube gito bwacu, ariko Rajab arayisaba ko itohora abanyagihugu bato bato ubukozi bw'ikibi bw'akarwi gatoya, kandi ko iyo nzara yoza gushikira izo nkozi z'ikibi abarundi bato bato barahonye. Twongeye turababwira ko igihe hategurwa gusohora Rajab mu ibohero mu mpera za 2014 no mu ntango za 2015, Tanzania yari yamusabye ko vyotegurwa agasohoka nk'ugiye kwivuza, nawe aranka. Iyo Tanzania yabivuga kuko itari yizeye ko abarundi bamusohora ibohero bakamukingira ntibamugandagure.
ariko we yabwiye abategetsi ba Tanzania ko uko abarundi bamwizeye bakamushigikira mu rugamba rwo guhabuza demokarasi nawe abizera. Hari n'abaryango ba Rajabu boba baramusabye ko abarundi n'imitima yabo yishwe n'amacakubiri boyihoza kuko ngo ari intashima akaraba ahandi aja gufasha abazi agaciro kiwe. Nabo rero arabahakanira avuga ko atohemukira abashesha amaraso yabo kubw'Uburundi, abamugariye mu ntambara, abahaburiye ababo n'abahaburiye ivyabo. Avuga ko igihe cose azoba agihema hakaba hakiriko abarundi bagiharanira ineza y'igihugu, nawe azofashanya nabo gushika iyo neza ibonetse. Hari amakuru y'ibanga twaronse avuga ko wahoze yarongoye Uburundi Jean Baptiste Bagaza yigeze kuja kuramutsa Rajabu Hussein mu mpimba kuko yari yarumvise ko ari umugabo w'ivyiyumviro bikomeye. Bamaze kuyaga, Bagaza akaba vyaramushimishije kubona hari umurundi w'indongozi afise ivyiyumviro vyo kubaka igihugu nkawe. Vyatumye umukuru w'igihugu Bagaza azanira Rajabu idosiye zibitse imigambi y'iterambere yari afitiye Uburundi yatembagajwe atarayishira mu ngiro. Iyo migambi Bagaza yavuze ko yayimye izindi ndongozi harimwo n'ab'iwabo i Bururi kuko yasanze ubwenge bwabo bugarukira ku nda zabo gusa. Uracakurikiye amakuru avugwa kuri ino chaîne ya YouTube ya ICTV, aho turi kubagezaho vyinshi mutaba muzi kuri kahise k'Uburundi ndetse niba biri kubera muri kino gihe nimva n'imvano yavyo abeshi mutaba muzi. Nkuko rero amakuru twakura mu begereye ubutegetsi, bivugwa ko imwe muri iyo migambi ariyo turiko turumva ubutegetsi bwa Ndayishimiye buriko burashira ahabona ishobora kuzoja mu ngiro mu minsi iri imbere. Amakuru twabura mu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko kwiyegereza abo bayoboke b'idini rya Islamu biriko birakogwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, vyoba biri mu nteguro zo gukuraho kirazira yahora ivugwa ko ata Muislamu ashobora kuramutswa Uburundi. Ayo makuru nyene aremeza ko bishitse uwo Muislamu azoramutswa Uburundi akaba ari Hussein Rajabu, hari ikindi kintu cahora ari kizira kizoca gihinduka. Ico naco nkuko ayo makuru abivuga, ni umukuru w'igihugu w'umututsi azotangwa n'umugambwe na systeme ya CNDD-FDD. Uwo ni umuhango Rajabu ubwiwe yatanze kuva CNDD-FDD shika mu gihugu kugira hazohinyuzwe imvugo y'abiyita abahutu b'indyamunyu bavuga ko ata Burundi bwosubira kurongorwa n'umututsi. Ku bwa Hussein Rajabu yaremeje ko uwo mututsi azoba indongozi y'akarorero ku buryo abahutu ubwabo bazomukeza kubw'ubutwari bwiwe. Nubwo vyoba bikiri mwibanga ntangere, uwo mututsi yoba yaratanguye gutegurwa binurwanurwa ko yoba azova mu mashirahamwe yigenga kandi akunzwe n'abarundi benshi. Inkuru y'agashinguracumu yadushikiriye ivuga ko hari abahumure bahanuye Hussein Rajabu ko imbere y'ugutabara abarundi yobanza kubareka rukabuzurira ko bugingo bagiye gusoma nturi agaheza akabatabara, gutyo bakazokwamana umunyizirikanye wo gushima kuko burya benshi mu Barundi iyo ubavuye amaso buraca bakayagukanurira. Abanyarwanda bari amaze bati nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Igihe Nkurunziza yasambagura CNDD-FDD muri 2007 abarundi benshi baramukomeye amashi, hari n'abamufashije bitwengera bati uwutema urwiwe bamutiza umuhoro. Nkurunziza amaze gusambura CNDD-FDD yaciye atandukira iyindi migambwe yuzuza za nyakuri mu gihugu, mu nyuma asambagura igihugu. Ubu rero induru n'amarira nivyo byuzuye mu Barundi kuko bose bashikiriwe n'isegenya ry'ibibazo. nta bantu bindaba bakiriho. Benshi rero bakaba barikokomora bagacira kuri Evariste Ndayishimiye bamwagiriza ko ari we abariye.
yemwe impfu n'imfane birajana. Bariyubagije ko Nkurunziza yamwise samurarwa amuraga igihugu kigeze ku mfiro. Bariyubagije ko igihe Neva yari umushikiranganji w'intwaro wo hagati mu gihugu, Nkurunziza yamutegetse kwemeza ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryabereye i Ngozi n'ivyayivuyemwo vyasambura umugambwe yagwaniye. Ku bw'agahinda kenshi Neva yarakoroye amosozi mu mwambaro wa generali. Benshi mu Barundi baramutwenze ko ateye isoni kubona intwazangabo irira, ariko we yarazi ko hari byinshi bigiye kononekara. Uwo munsi nawe aboneka kenshi ariko aratera inkuru zitwenza, agatwenga akeguka mu gihe rero bamwe bamutwenga ariko aririra umugambwe n'igihugu nabo nyene bariko bararira. Nk'uwuzi ivyo avuga, Neva aremeza ko Uburundi ari ubusitani bwa Edeni bivuye ku vyiza Imana yaduhaye twovyazamwo umusaruro. Ariko kubwo amacakubiri y'akarande, ubube gito n'inzigo bitwuzuye mu mitima, twishinga gushihana hakuraba ineza rusangi, nico gituma Uburundi buriko buduhindukana umuriro udahera tububamo. Uburundi ntibuzokizwa n'uva mu bwoko ubu, idini canke intara iyi, buzokizwa n'umugabo ashoboye guhagararira ineza ya bose, uwukosheje agahanwa kugira bikebure abandi. Hari umwe mu bihebeye Imana yavuze ko Imana idashobora kwakira amasengesho y'Abarundi basenga buzuye amacakubiri n'inzigo mu mitima yabo. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona canke agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona.